Gratien Rukindikiza mwiriwe Mwiriwe Innocent Muhozi. uheruka kwandika ikindi gitabo cerekana amamuko y'Uburundi. Mbega uwokubaza ati abarundi bafise imyaka ingahe wovuga iki nk'ubu? Yego uwovuga ati abarundi bafise imyaka ingahe, umuntu avyiyumviriye neza dukurikije akahise, hariho ibintu bibiri nk'uko wabivuze mu gutangura. Amamuko y'abarundi n'ay'Uburundi si Sico kimwe. si imyaka imwe, Mm, kuko umuntu afashe amamuko, igihe Uburundi igihe bufise, umuntu yovuga igihe Uburundi bwaroye hamwe, umuntu yovuga yuko ari nk'ibinjana bishika bitanu ego bitanu, kuko tubavuga mu gihumbi kimwe n'amajana atanu na mirongo ibiri ariho hagize atari Uburundi uku tububona, cari igice c'Uburundi gihuye n'igice mm. c'Uburundi c'ubu, kuko yari intara ya Buyenzi, Mugamba, Bututsi, Buragane na Kirimiro, igice ca Kirimiro. Ahandi hani hari bwabe ku Burundi. Abarundi nabo abambere, eh, wovuga ati abarundi ba mbere bashitse, abarundi ba mbere bashitse n'abashitse mu ntara ya Buyenzi hariya za Ngozi, nibo bamanutse bahashikira hatwagwa n'abenengwe bafatanije n'abanyakarama mu gihumbi gishika k'igihumbi kimwe n'amajana abiri, igihumbi kimwe n'amajana atatu. Ni nk'aho abantu bitwa abarundi tuvuge bo bafise imyaka igihumbi. Egome. Mm. None baje bava he bobo? Ego, abarundi ingene muri kahise si abarundi gusa, naho duhuje imico, duhuje ibintu byinshi, n'abantu bagiye baramanuka. Abarundi bamanutse aho baciye, baraciye mu Rwanda, abanyarwanda nabo, abarundi natwe twari mu Rwanda ko twari turi hamwe, nabone baje bamanuka bava mu Buganda, abari mu Buganda abo bandi baje bamanuka nabone, nk'uko hariho ico bita mu gifaransa ngo berceau de l'humanité. Iyo baje bava, hari ibihande baje bavamwo, mwaja mu buserukazuba cane cane za Somalia na Ethiopia. Ico simvuze, turaza kugarukako. Niho hagiye bamwe baduze baja za Buraya, abandi nabo baramanuka n'ahandi baragenda no muri Afurika y'Uburengerazuba na Afurika y'Epfo. Aho naho ikintu zina muntu Homo sapiens uhereye kuri Homo sapiens ndibaza Mpereye kuri Homo sapiens, hanyuma baragumyeho igihe. afise imyaka irenga imiliyoni zitatu n'igice ngira ngo. Egome. Mhm. Nico gihe nyene, mugabo kugira ngo abantu bamanuke neza, kuko harabaye ibintu vy'ukwisuganya cane cane muri birya bihugu. Hari nk'ibintu abantu n'ahantu hari hameze neza, inka zari zatanguriye hariya muri kiriya inka zatanguye muri za Ethiopia. Niho hamaze kwaga, niho baciye baza baramanuka, abaduga bari bagiye kera, muga abandi nabo bamanutse basa n'abateba. Ibyo by'inka ni iki ku byerekeye abarundi bimaze hafi imyaka igihumbi. Egome, Ibyo mugabo bita uko bagiye neolithique. baramanuka, urumva bimaze Mm. imyaka myinshi, kuko Imyaka bamanukanye inka, nk'uko bene wacu, tuvukana, abajya bazuru, abajya bamanutse muri Afurika y'Epfo, bamanukanye izo nka zabo. reka tubaze duhagarara aho hantu kuko harateye ikibazo. Ni ukuvuga yuko biteye kubiri cyane na biriya byo muri Bibiliya bya Adamu na Eva. Turiko turabivuga ntaho Mm. bihuye vya Adamu na Eva, kuko Adamu na Eva ntibatubwira mbere n'igihe, ntibatubwira umwaka uwo ari we. Ni imyaka ibihumbi mirongo ibiri imbere yuko Yesu abaho, canke n'igihumbi kimwe. Kandi ukurikije birya vya Adamu na Eva biragoye, kuko natwe bikurikiza twumvise ko Gahini yishe Abera, hanyuma hagasigara Abera nyamba baravyaye umwana wundi. Ntibamenye neza, ntitwomenya neza ingene abo bandi bagiye baraza. Biratandukanye rwose. Akahise, icyo bita histoire, iratandukanye na religion. N'umupatiri yoba ariko yiga makuru ivyigwa vya histoire, akahise, ntashobora bamubajije ikibazo ati umuntu wa mbere yatanguye ku isi ninde, ntashobora kwandika ngo ni Adamu na Eva, ntabishobora. Mm. Reka kuko ako kari agaciyemo kugira tubitegere neza cyane ko hari abawutangara ati ibyo ariko baravuga n'ibiki by'uko umuntu wa mbere yamuka muri aka karere k'ibihugu byo muri East Africa. Umwe bavuga ati wa mbere bitira ko yitwa Lucy,
barutoye ibisigarira byiwe bifise iyo myaka miliyoni n'amajana atanu tuvuge. Ni ibyo nyine. yego nivyo nyene. Mbere aho bitirira yuko umuntu wa mbere yatanguye kiriya gihande ca Israeli nande bavuga, abantu bariyo abantu bariyo na abantu bita aba homo sapiens bahuye n'abantu ba Neanderthal bari bari Buraya, bahura n'abandi baduze bamwe bagarutse bava mu Bushinwa bari bagiye ba homo sapiens. Mbere baravanganye bavuga yuko ubwicanyi bwa mbere bukomeye n'ubwabaye homo sapiens yica ba Neanderthal. Tugaruke icyo ni ikindi kintu twohava tugaruka ko mu bindi bihe kucerekeye kahise k'umuntu, mugabo cerekana ko umuntu afise umuzi umwe, amamuko amwe cyane cyane ari aya ya nyogokuru wacu twese amaze kuboneka barabya ibisigarira byiwe. Uyo Risi w'imyaka miliyoni zitatu zirenga amajana atanu. Uvuze rero ati abarundi baje bava hariya mu maja za Uganda naho nyine bahashitse bavuye ahandi, aho bari imbere yo kumanuka hari iki? Hari ubwami? Hari iki? Eh, mu- muri za duhereye muri za Ethiopia hariho ubwami. Mbere ubwami bwari bumaze kugira ikatikisimu bufise irorijo ihuye gose nirya dufise iwacu, twari dufise iwacu za Kiranga n'abandi bari bafise ibindi byo gusenge ibi. Hanyuma aho bamanutse baca mu Buganda hari hamaze kubaho intwaro ubwami bw'abanyenkore, ahandi naho bw'abanyinyoro. Mbere n'ururimi tuvuga twebwe ni ururimi rwagiye rurava mu kirimi c'ikinyenkore. Abantu bazi Museveni baribuka igihe yigira kuza i Burundi kuri Bagaza, yaravuze ikirimi ciwe rwasa n'abantu bamwumva, yarigeze kuvuga ihande kimwe. Ico kinyenkore nico cavuyemwo ikinyarwanda. Mugaye igituma tutaba tuvuga co kimwe n'abandi n'abanyarwanda nuko twebwe twamanutse hakaba ihindurwa ry'ikirimi nko mu Rwanda. Abantu bari mu Rwanda, abanyarwanda barabizi ingene hajemwo icirima n'ikindi caje citwa gushoma, bituma tutavuga co kimwe n'abanyarwanda, tuvuga ururimi rumwe muga tutaruvuga co kimwe. Mm. N'ibindi birebire ibyo, reka tugarukire ku Burundi. Uburundi rero bisigura ibyo uriko uravuga, bisigura yuko muri kahise k'Uburundi birimo no mu byavuyemo ibi byo kuduteranya. Bavuga ati habanje kuba hari abatwa mu Burundi, hakurikira ko Abahutu, Abatutsi baza hanyuma baje baza gutwara igihugu c'abandi. Ego, ivyo n'ukuri n'ibintu bisa Nuko byagenze cyangwa twaje tuzananye? oya, ni ibintu bitwengeje gose, kuko nk'i Burundi baravuga ngo abantu abasangwa butaka. Hari abatwa b'iwacu je maze kubwira nti ntibaze basubire kubita abasangwa butaka. Izina ry'abasangwa butaka ni izina ryaje mu gihumbi ngira mu majana nk'atatu, n'abasinga bamanutse, nibo bamanutse ubwa mbere bavuye mu Buganda bashikira mu gihande cerekeye ca Kivu. Abo nibo biswe abasinga b'abasangwa butaka, nk'uko hariyo abasinga b'abagahe baje baje mu nyuma. Urumva abo baje mu majana atatu, imyaka amajana atatu Yezu abayeho, nibo babiswe abasangwa butaka, nibo batangiye gushika ubwa mbere muri ico gihe, ico gice c'u Rwanda. Hanyuma ugarutse ku vy'iwacu, amoko Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, nobabwira yuko habayeho mu Rwanda abami bashika munani. Umuntu yobazura akabagarura akababwira ati mbega Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa murazi icyo ari cyo? Babaza ati ivyo bintu tuzi ivyo ari vyo. Ivyo nagomba kubabwira yuko gutangura ivy'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa byatanguye mu 1345 niho byatanguye, ari ibintu bidajanye n'ubwoko. Ndibaza ko tuza kubigaruka kuko twebwe Abarundi n'Abanyarwanda n'abandi tuzinanye cyane cyane ku vy'imiryango. Uri umwenengwe, uri umunyakarama, uri umuhanza, uri umujiji, n'ivyo cyane cyane biva kera bimanuka. Ivyo Abahutu n'Abatutsi ni ibintu vyaje kubera wewe mu muryango umwe haraho abantu, umwe akaba Umuhutu, abandi bakaba Abatutsi, abandi bakaba Abatwa. Umuryango umwe bafise se umwe, bafise nyina umwe. Ndibaza ko tuza kugaruka ko ndababwire neza ingene vyatanguye.
nzobigaruka ko tuje mu gitabo bwite. Ubu kwari kugira dushikirize icyo gitabo, tubanze tureke abantu bagisome, hama tuzokigaruke ko tuvuga ibirimwo hanyuma, Ego, siko eh, ego. wowe uriko tubwira rero ati abahutu abatutsi abatwa baje bazananye, si bimwe bihora byigishijwe n'abakoloni twize mu mashuri, ibyo bita ngo immigration bantu, ataho bisaniye n'ibyo uriko uravuga biri muri icyo gitabo. Hari na benshi mu bakoze histoire, anthropologie berekana nuko bisigura nawe. Nuko bisigura baje Mm. bazananye, bari babereye cyane cyane, bari babereye abahutu n'abatutsi n'abatwa mu Rwanda, hama baramanuka, bamanuka mu Burundi. Byarahindutse gatonya mu Burundi, muga ntivyabandanije. Hariho nk'abantu wasanga barahinduye imiryango. Hari n'ingwano yigeze kuba muri za Kirundo, hatwagwa n'abahondogo, hanyuma abahondogo batsinzwe, bamwe baraciye bahebeye umuryango. Hari n'ababaye abahutu barabatutsi muri ico gihe. Urumva ibyo bintu by'amoko, kugira ngo ndababwire neza naho nigira nido nido y'iyo miryango, naguma ndababwire ko hariho igitabo cyanditswe n'umuntu, umuntu azwi rwose mu Rwanda, yitwa Nyagahene. Nyagahene azi akahise, yanditse ngaho i Paris agira teze, ni ibintu biba byubatse neza, asohora ibiharuro by'amoko mu Rwanda, amoko ajyanye n'imiryango. Muri ayo moko yarasohoye ikintu cyane cyane cyantumye ndabiraho rwose, yarasohoye harimwo umuryango w'Abega. Abega n'abantu bavyagwa na Gihanga yatwaye u Rwanda. Hanyuma uwo muryango, ibice uwo muntu yagize, urazi ko mu Rwanda bari bagira amakarata y'indangamuntu, bakavuga ubwoko bw'abantu. Basanze ivyo yatoye n'ivyo uwundi mushakashatsi w'umubirigi yatoye 61, 75% y'Abega n'Abahutu, 25 n'Abatutsi. Aho bico bivangana byose, bikerekana yuko nta kuvuga ngo abahutu n'aba bavutse uku abandi bavutse uko, nuko byavanganye. Haragira uko biba, bamwe baraba abahutu abandi baraba abatutsi, mugabo bari bafise bavuka kuri umuntu umwe, ari bamwe. Cyangwa ikintu kizirakoze twibutse igitabo uko cyitwa. Igitabo cyitwa Les origines du peuple burundais, hanyuma bakaba bagisanga kuri Amazon. Aho umuntu wese aba ari arakibona. Amazon kikaba kigurwa amaero 10, urumva se amaero menshi, kugira ngo abantu babimenye neza, bumve iyo twaje tuva, twivanemwo bya bintu byo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa bavuye aha n'aha abandi aha, mugabo twese dufise amamukamwe.